ubwo rero dusenga Imana hanyuma inyuma yo kumva icete candikiwe ishengero ry'Isimuruna tubone kubandanya n'ikindi cete gikurikira. Murakoze cyane. Imbere yuko dusenga nagomba nterakamo umuntu wese babishoboye ko gushigikira iki gikorwa cha equipe Nema Gospel TV iri kwirakora. Ni gikorwa cyo kubiba. Ni gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari abantu badafise uburyo bwo gukora ibi bintu. Hari abantu muri bo ubuhinga batabufise. Ariko barafise icimana babikije, barafise itaranto Imana yabahaye. Iyo rero ntibakwiye kuyihamba kugira ngo Yesu niyaza kubabaza bazavuge nka wa wundi yavuga ngo twari tuzi kuri umuntu apfuha akuma ku mivya ategeranije. Ariko urashobora kudashobora gukora ibi ugatanga uburyo kugira ngo ubutumwa bwiza burushirize gushikira abantu bose. Uzobukoze igikorwa ciza kandi Imana izoguhemba nk'umuntu yakoreye Imana.